muri Espagne Real Madrid iraza gukina umukino wabo wa mbere w'iyi sezo irakira ikipe ya Osasuna. Ni match itegerejwe n'abamadridista. Yego ni match bategereje ari benshi, birumvikana ko ni match ifungura sezo. Real Madrid rero iraza gukina ku saa 3 barakina n'ikipe ya Osasuna. Umutoza Xabi Alonso araza kuba ari mu rugo. Burya gutangira shampiyona ugatangirira mu rugo ni ikintu gishimisha abafana cyane, kubera ko bafite amatsiko yo kuza kureba uburyo ikipe ihagaze, cyane ko bura Real Madrid nyuma yo kuyivuye mu gikombe cy'isi cy'amaklub ntabwo bavuga ko yakoze imikino myinshi ya gishuti, cyane ko bakinnyi basaga naho bananiwe. Hanyuma rero ni match bagomba gutsinda. Barabizi ko ikipe ya FC Barcelona yabonye amanota 3 banatsinda bakomveka cyane. Barabona ko ari umukonkero wabo n'ubundi nk'ibisanzwe ukomeye. Nawoze mbona mu bakinnyi bahari bose barahari, bakinnyi bafite imvune wenda uretse nka Antonio Rudiger, we afite ikarita y'umuhondo y'umutuku yabonye muri sezo shize ya match ya nyuma finali ya Copa del Rey bamanye imikino myinshi. Hanyuma abandi bakinnyi badahari, Belingham ntabwo ahari kubera ko bamubaza urutugu, yemeye ko bamubaga urutugu, ntabwo aza gukina uyu mukino, mu gihe Endrick umusore w'umunyabrazil nawe afite akabazo k'imvune hamstring yagize hamstring. Eduardo Camavinga afite ikibazo muri cheville, ntabwo aza kuba hari kuri uyu mukino, mu gihe kandi Ferland nawe afite ikibazo mu itako, ntabwo aza kugaragara muri uyu mukino. Uyu yamaze kuba injury prone. Abanyezamu ni batatu, ni Courtois, Runini na Sergio Mestre. Abadefense ni Carvajal, Eder Militao, Alaba, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asensio, Carreras, Fran Garcia na Hussein. Hanyuma bo hagati ni Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos na Thiago. Hanyuma barutayezamu ni Vini Junior, Mbappé, Rodrigo Gaos, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz na Franco Mastantone. ubwo biroroshye kubera ko Axel aza kwirimo Militao ndetse na Dean Hussein. Carreras araza kuba ibumoso kuko ni nawe ubundi ugomba kuzakaba uno mwanya. Tchouaméni, Valverde, Arda Güler nawe navuga ko agize pre-season nziza kuri n'ikipe ya yazanakoreshwa cyane. Aramusabye no kongera ibiro yongereye ibiro ubona cyose adahari. Uyu musore Jude ni uzakira umutoza ashaka n'uburyo Arda Güler na Jude hari ashaka kuzajya akoresha kare muri mediane aho gukoresha batatu akaza gukoresha kare. Ubwo Mbappé, Vini nabonye umutoza Carlo Ancelotti yavuze ko atazamuhamagara mu ikipe y'igihugu ya Brazil. Vini afite karito huje yabonye izatuma adakina umukino wa Chili, kandi Brazil yamaze kwikarifiya rero kuri match ya Bolivia bamubwiye ati nta mpamvu yo kujya muri Amerika Latine ni kuruvuye Burayi. Uje gukina match imwe gusa kandi mwarabonye qualification umwanya wo gukoresha na Bayo, Pedro n'abandi kugira ngo arebe niba yabona izindi option mu gihe wenda Vinadari. Ubwo hasigaye kuza kureba rero ko n'uburyo ko yakora biziko Rodrigo amaze igihe ntabwo ari active, havuga ibye byo kuba yasohoka mu ikipe ya Madrid nubwo bikigoranye cyane ko ntabwo azagenda yasohoka kuko ubona ko havugwaga ikipe ya Arsenal yabivuyemo. Man City ubona ko umutoza Pep Guardiola nawe ibye nta mbaraga bijyanye n'amafaranga Real Madrid mirashaka, ubona ko azaguma, ariko umutoza no kumufasha kongera kwitekerezaho kugira ngo abashe kwagara. Ubona ko ikintu kizaho kuri Xabi, Rodrigo ntabwo azagenda na Zabara ateganya kutamukinisha, ariko azagira hagati amukinisha. Rero ngo bari gukinisha ba Brahim Diaz ari bari gukinisha, ariko azagira hagati abone ko kire ubundi yabaye match kuri match amikari atsinda n'igitego, kandi arimo aratekereza ko n'uyu mwana wa Franco Mastantone ni mugoroba ashaka kumuha iminota. Bamwandikishije nk'umukinnyi w'abatoya bakugira ngo niha abasige mu mwanya, kuko muri Espagne babizi ko n'abakinnyi 25 bagomba kuba bari muri equipe ya mbere, abandi bose basigaye bari abakinnyi bo mu ikipe ntoya. Buri mukinnyi wese uzabona yambaye nimero yo hejuru ya 25 azaba ari umukinnyi wo mu makipe y'abatoya, kuko bambara nimero kuva kuri 1 kujya kuri 25, rimwe na 13 zikaba izabazamu. Hanyuma ubwo Mastantone bamuhaye nimero 30 kugira ngo basige mu mwanya, bavuga ati tubonye umukinnyi wenda Rodrigo hagize ikipe ikazana diri y'ubusazi tukamugurisha, natwe tukaba twajya ku isoko yo gushaka undi mukinnyi wa hagati, kuko batagurishe Rodrigo ntibagura undi mukinnyi, kuko baratekereza ko babonye miliyoni 100 bakongeraho make bakaba bagura nk'umukinnyi wa hagati. Ni match bagiye gukina badafise bamwe mu bakinnyi kwikubitira ni Jude Belingham. Ntabwo bafise kuko nambo ufise liste hafi uyereka abantu. Eder Militao ntarimo. Bamanukanye liste ndende y'abakinyi bonamwo. Mugerageje kuraba bamwe makinyi ngiza mwamba. Na Jude Belingham ndibaza wenye. Uno wose nimba hariho zimwe muri facteur canke se bamwe makinyi ngendegwa ko kuri ere ya Xavi Alonso muri Madrid tutegereza kwitega bamaze iminsi bavugwa cyane burya nivyo hagatero Arda Güler nako ariho Jude Bellingham aba Valverde bariho aba Tchouaméni barimwo
mugabo muri kuri ntuzanya kuriere ya Jabi Alonso hari umwana uno munsi aradagurira azoba ari ikindi kintu gikomeye Eder Militao arimo muri liste bajanye Eder Militao arimo mugabo arimo muri liste bajanye yes muri liste bajanye ni ku rutwaro runini na Sergio Mesre abadefenseur ni Carvajal Militao Arba Trent Asensio Carillas Flani na Huisen hari usigaye hano mu defenseur araba arimo Rudiger ntarimo Rudiger ni watarimo rero ubwo Valverde hagati mu kibuga Chouameni Arda Güler Dani Ceballos na Thiago uyu n'umwana wa mu academy ubuzemo ni Jude Bellingham wewe akiri muri récupération inyuma yo kubagwa igitugu Vini Mbappé Leo Diego Gonzalo wa mwana Gonzalo Garcia uyu mwaka muri Real Madrid niwe wanje bene wo bita Mastattuono ngiyo rero swat na Endrick nta urimo Endrick we nta urimo aracagwaye abantu barabizi rero ugereje kubona ko presque uretse Arda nako Anthony Rudiger na Jude Bellingham abandi bose urabona ko bagerageza kuba barimo rero iraza ko ari no excuse kuri uno mugabo bita Jabi Alonso kandi yanabivuze neza yavuze ati dukeneye gukora icyo no kwita intango nziza kuri Santiago Bernabeu tukikonekta n'abakunzi bacu uno munsi hariho mission yo gutwara ibikombe na Mendy nta urimo na Kamavinga hariho mission yo gutwara ibikombe abo Kamavinga ari out Kamavinga Mendy Bellingham na Endrick abone bakunyi badahari sofa sivyo na Rudiger na Rudiger ni batanu umukinyi bigaragara ko abuze ni Rudiger abasigaye bufa oya nabandi barabuze kuko nka Kamavinga hari gaba ter minota 15 ya nyuma peut-être erega urabona ko Real nkoko ugenda ubibona uko akina numumenyereza ubona ntabwo turabona disposition y'ingena kina yibyo akina nta nuko turabona 11 babiwe bahoraho sinzi ko turabona na witi bahoraho tuvuge ngo araruta akubasigaye oya misi amaze nibaza ko ari mike ku buryo yoba amaze kubona equipe yibazokoresha mugabo na cyane kuri profile nka Real Madrid igusaba gutanga vyinshi ubwirizwa kubanza kumenya bufise bose niki bagomba kuguha kuko twemeranye ngo hari umukinyi akubera igitangaza muri entraînement ariko amushikana muri match ukamubura nibo benshi hakaba n'umukinyi muri entraînement mubona ari bisanzwe reke ageze muri match akaba umukinyi nyene wifuza kwabo wa undi ubwira ngo genda ube wewe kabawe wewe Eden Hazard ngo niwe yere wa mbere voilà Eden Hazard muri entraînement umunebwe wa mbere kwisaba ariko ashitse muri match cy'aba Eden Hazard mwaje muri gym ubujya ngo pompe 10 ngo yakubitima komeza eti sivyo nako navuga ati ni match ifisi kivuze kuri Jabi Alonso Quino Air yo kugereza kugarukana ichize cyangwa se connection iri direct hagati y'abakunzi ba cyangwa se hagati ya Santiago n'abakinnyi ba Madrid kuko umwaka uheze wari umwaka wuzuye deception umwaka wo kudatwara ibikombe umwaka wo gutsindwa no muri rival wawe wa mbere akagutsindira muhira home away cyangwa se home like away akagukubita ukabona ko yari ya equipe ya Madrid gisigaye ku izina mu nkino zikomeye umukunzi wa Madrid agenda yizeye izina rya Madrid gusumba ko kwizera squad rero no munsi ni Erensha umumenyereza mushasha umukinyi wabo umurejande wabo imyaka afise aracakeneye kuja kuri pression gusumba ko Ancelotti we yavuga ati hari ico ntabahaye pression yose mushira ko hari ico nabahaye rero ukaca utangurira muhira imbere ya Osasuna na kondara n'inkino zabahuje kuri Santiago Bernabeu mu mwaka weze batangure kuri Santiago hari 9 November muri match imvago yabahujije na Osasuna hari kuri journée ya 13 niho bakina na Osasuna Madrid za kubibatsinda itsinda 4 ku busa harimo ibitsino bya Vinicius bibiri ni cha Belingham nakubi ibitsino bitatu bya Vinicius n'igitsino cha Belingham
sezo ya 2024 naho nyene bahuye kuri journée y'icenda batangura kuri Santiago nyene n'ubundi Madrid batsinze equipe ya Osasuna ibitsindo 4 ku busa byari ibitsindo bya Joseru Matos Belingham 2 na Vinicius bisobanura ko muri imyaka 2 heze inkino zose zabahujije no mu Osasuna bazitanguriye muhira kandi onako bayitsinze ibitsindo 4 ibitsindo byinshi rero museze ko ari journée ya mbere n'ubundi batangure kuri Santiago niyo handi turaba ngo Madrid rakinye Mbere de club nibyo twarabonye baragwanye bagira mu gice cya kabiri bahura na equipe yari niza mu bihe byabo iyo bitwa Paris Saint-Germain burya ni cyari gipima kuko meme na Barcelona yabaye nziza mu bihe byayo yahuye na Madrid basanga ari bitsindo Madrid iriye bike mu izamo ryabo byaba ari bitatu ni uwo mumenyero wa Madrid twari tumenyereye mugabo no munsi nyuma yo kuva muri umwaka uheze inyuma yo kuva muri Mbere de club ugataha usezerewe na Paris Saint-Germain inyuma yo kuva muri Mbere de club utagize parcours mbi bivaye n'uburyo winjiyeyo niyo mvaho nibihe wari uvuyemwo naho jewe ajija ngo n'integuro zike nivyo sinzi niyo chance ngacangirira ico no kwita ubwoba ubwo Paris imbere ya Nantes naho niyo bayahuye n'integuro zike yagitse ubwo Chelsea imbere ya Crystal Palace tuvyite nayo integuro zike cyangwa umwanya muto yaronse yo kwitegura inyuma kuva muri Mbere club kuko bo banakinye finale kuburyo aya ma equipe abiri tumaze kubona amaze gukina mu yageze kure muri Mbere club yoba igipimo cyo kutwereka ishusho yuko Real Madrid ishobora kuza guperforminga uyu mugoroba nibyo tuca twibaza kuko Chelsea yakuyemo equipe muri Brazil muri demi finale yes yari Fluminense sivyo izi za Bayern n'izindi zimvango zakaruye kare do finale zo zaronse umwanya anavance yi Madrid vira demi finale ikwe na Paris na Chelsea bara muri finale inyuma yo bakinye finale abakinyi baja mu karuhuko bagaruka ni muri buri da hasiga nk'indwi zibiri imwe n'igice zibiri nizuzuye kugira ngo bamva batangure amahigano ugeraje kuraba Chelsea na Paris bagize Paris batsinze Nantes bagize iki icyuya kibizi igitsino kimwe ku buso naho nyene nibyo cyatsinzwe na Vitinha maga kabona umengo cacima defenseur kiba contre goal Chelsea twayibonye imbere y'umugwa Crystal Palace Stamford Bridge muhira yari kiragwirirana baganye ubusa ku bundi ubona ko Crystal Palace bishirayo abahagarikize bagira iki babimanura ubwo none na Madrid twitega ko ishobora kuzira imisi mike imbere y'umugwa Osasuna mugabo tumenye ko Madrid na Paris na Chelsea ni imigwi ibiri novango ibayeho gutandukanye kuko no munsi kuri Xabi Alonso ko yabivuze ino match iratangura kumwegereza abafana ba Madrid bakimuteze imisi bakivuga teka turabe eske uyu mumenyereza atagira experience mwino equipe ntari Zidane ko Zidane we yaje kumenyereza equipe avuye muri equipe wacu nyene ntiyaravuye hanze nivyo Xabi Alonso avuye muri Bayer Leverkusen kandi muri Bayer Leverkusen yahagira izina avango aduza izina rya equipe imbere ya Osasuna nivyo se equipe isamba nako se equipe ikanganye muri Liga mugabo nayo nyene se equipe isanzwe kuko sezo ya 2023 match ya mbere ya Liga n'ubundi bakiniye kuri Santiago ho baranganije sivyo ho baranganije kimwe ku kindi bisobanura ko ni match ku ruhande rwa Madrid ifisi kivuze ni journée ya mbere ifisi kivuze gupima urugero murakivuze ntiturabona mbega nabahe bakinyi 11 uretse ko equipe ya Madrid ari equipe ikomeye kandi fizizina hari abakinyi mvuga dutegeza kubona muri swade yabo uno munsi Vinicius Kylian Mbappe Valverde harakomeye Tchouaméni twabonye yakinije cyane kandi nyuma mu mesha makuru bitwa Xabi Alonso aravuga ngo Tchouaméni ni umukinyaza kam icyo no kwita novuga gute icyo no kwita solution nyinshi uwo duteza kumuharura ko mu gihe hari Dean Hussein jyane namye nsoma bimwe mesha makuru vy'Madrid byandika ngo nivyo ba Trent baraguzwe nivyo ba Alvaro Carras baraguzwe nabandi baraguzwe atariko ino mercato ishobora kubitubika izina rikomeye ry'umustari yaguzwe tutazi urabona Dean Hussein bivanye n'uburyo yashitse yadabuta twaramonye muri ntuzenya muri Monde de Club yashitse yadabuta muri muvago muri style doje y'umugwa Madrid umusore ari projet ntabwo nta pression na kimwe
mu myimenyerezo buri munsi ku munsi numwe amasore bavuga bagira iki bakora imyimenyerezo myiza rero biragoye ko jewe no kwimvira ko mwino axe defensive yande ya Jabi Alonso umusore bitwa Dinuseni ategereza kuba arimo 11 uraharuruka ukabona ko Trent akomeye biragoye ko nimero 2 Carvajal yozonyura kubeme nari kapitene wa equipe sivyo reka soawe atwereke abo bitegekanijwe ko Jabi Alonso agomba kwalinya ku rukino agomba gukina na equipe ya Osasuna hanyuma natwe turakora analyse twisunza abo tubona hano kuko ugiye kuraba bigaragara ko ahanini ari babaza kuba bashoboka tunabijaniranya umuvandimwe yitwa Jabi Alonso nyuma y'imimenyerezo ku munsi w'ejo yarabwiye Arda ati we sigara hano ati ndafise ivyo ngomba ko tuganira bihuye n'ico nipfuza ko ugomba gukina muri match yo ku munsi w'ejo atura umukinyi mwiza uramfasha cyane mu buryo bwo gusatira uri kubabona atariko wumve ngo ugomba kuva ku ruhande rw'iburyo ugaruke gukina hagati mu kibuga ariko kuri kote yego ububamfu bikavugwa ko yiyumviriye ubu buryo bwo kumukinisha kubera kabona ko contribution y'umugabo yitwa Vinicius Junior kuza gufasha Alvaro Carreras ari nto cyane amubwira ngo muba mfise yo nkorera ivyo bintu wowe urimo Ibrahima Diaz aramutse afashe ruya ruhande rw'iburyo ariko kumwe na Trent vyokoroha barakina neza nta kibazo Federico Valverde bayisanzuye hagati mu kibuga ariko Vinicius Junior afise amakenga ko bona Papa Alba contribution yiwe mu kuza gufasha Alvaro Carreras mu gihe basatiri wari nto ahitamwe gufata umwana yitwa Ardati hindukiruze kuva ruhande rw'iburyo ukine hagati ariko wisunga cyane gukinira ku ruhande rw'ibubamfu kugira ngo turabe ko tuza gushobora gukuvura ico kibanza cy'umugabo yitwa Alvaro Carreras nawe afise mission yo gusatira nkuko Trent akina duka urakoze cyane kintu kiri très important c'est muri build up ya iriya system ya bane batatu yo equipe iri kirakina bane batatu ni iki bigenda gutere hari kina bane batatu ariko yakinye abakasere canke bane batatu muri aba batatu bo ngaha sibyo urugero nka Atletico urugero nka Paris Saint-Germain ana equipe z'iburaya ubu zarukono ziriko zirakina zifise aba mediateur nta mukasera arimo nyinshi yego uya ni equipe nk'izi bibazo ziriko zirakina zifise umukasere ari niyo mpamvu donc nk'ahandi uvuga ngo nka Chelsea rafise cakandagira koraga cakigabo cabo cakayisede ako nayandi hari indi equipe ubona ifise umukasere wa wundi de haut niveau kandi bakina ibintu à l'ancienne école uvuga ngo uyu arashobora gukasa nta kibazo wenyene inyishu ni oya laba kwa Barcelona bariko basosia Pedri na De Jong canke De Jong canke Pedri na Casado laba kwa Paris Saint-Germain naba bahungu babiri araba Vitinha nubufatanye bwabo buje habuzemo numwe uzora Paris Saint-Germain bayorosha muri Mediane habuze umwe muri bo so jishusho ndiko ndabona muri Real Madrid ino season ni shusho yo kuvuga ngo nabo nyene ntibakwiye ku expose Chouameni kuko nawe ntavyo yoshobora ari muri baba kasere mugabo atari abakasere doho ni vo uvuga ngo uraza kumutuma ibyo kudefanda wenyine ngo aze kubishobora nkaya karoro gasanzwe kuri mediane ya Real Madrid yabaye successful bafise Chouameni ayimeni bafise Modric bafise Niki gisuka cha Casemiro bafise na Modric umwe yari agoshunda droite naho waja muri Real Madrid hari uwo Trent abantu bamumenye bafana ba Real Madrid bashaka kuba batari aba match za Liverpool Trent abantu bamuzi kuri za crosses zirondera ba numero 9 bamuzi nk'umubora ndibuka ko equipe nationale yigeze kumuhamagara none iravuga ngo turatinyuka defanda reka dukakinishe Reece James canke se uyahora kwa Man City seki uyahora kwa Man City Kawoka
tumushire muri mediane ndibuka ko bigeze kumupima muri mediane yewe ni muri iki gikombe c'isi giheruka sinzovyibagira kuko baba bamuzi inenge yo kudefanda hakaba hariho n'umuntu uvuga ngo uyu niyo yokina kabiri no muri Liverpool haba hari umukinya kina kuri kote yiwe aza kumukavaringa hariyo Valverde rero seberebye Valverde nibihaha vyiwe nuko amenyereye gukina kabiri amenyereye kunyanyagira ikibuga cose nta kibazo ndamufiseko ubu n'uburyo ekipe ziri moderne ziba zikinisha nimero 2 na nimero 3 ntugire isi yubo ya football ikunda mwene abo bakinyi nyene udefanda hakudefanda utataka wofuma wataka utadefanda ivyo kuzibira bakavyiga n'aba nimero 2 beza n'aba nimero 3 beza babayeho isi yaririmbye ubona ko bari bafise karite zo kwataka gusumba zo kudefanda tabu urugero nese Trent mu myaka 5 heza ari mu nimero 2 mu rute hari mu nimero 3 yasumbye Marcelo mu gihe ciwe ariko Mourinho yavuze ngo iyo nshaka kudefanda mura na equipe yasaze Marcelo aja kuri bench nkakinisha kontra yarabizi kudefanda nimero 2 w'aba Braziliye kwa Barcelona Daniel Alves yarabizi twatimuzi mu kwataka gusumba kudefanda ubona ko umukinyi ari equilibre nibaki nka Andy Robertson we yarabizi pe vyose ukabona Rudiger aramanuka ndibuka match Mourinho yigeze kuvuga ati akakantu karanca ko wagira ngo ni nk'umuyaga